Kwigenekerezo rya gatandatu ruheshi uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarifadikanije n'abakristo b'ishengero rya Pentecote ryo mu Gahahe muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu gisabisho cyo guhimbaza umunsi w'Imana. Mwijambo yashikirije abakristo b'iryo shengero, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yahamagariye abarundi kurushirizaho gukomeza urukundo hagati yabo nk'uko ibwirizwa ry'urukundo ribitegeka, kandi na cyane cyane ko abarundi bari mu ndwi yahariwe ukwibuka umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi, ari nawe yabasigaranye iragi ryo gukunda igihugu. Yahamagariye kandi abarundi kubandanya bashira mu ngiro ingingo zafashwe na leta zijanye no kwikingirikiza cya coronavirus kugira ngo bagire amagara meza babashe kubaka igihugu cyabo. Turi mwiyinga tuzibuka nyir'icyubahiro azarongora igihugu cy'u Burundi Nkurunziza Petero, ariko kandi biri mu bintu byo kwiyumvira mbega iragi yadusigiye n'irihe. Hari kimwe nifuje ko dusangira nk'abarundi nk'ubwoko bw'Imana, hari icyo yadusigiye gukunda igihugu. Gukunda igihugu iyo turiko turavuga hari igihugu cyiza twagikuye mu ijuru, muga hari n'ikindi gihugu Imana yaduhaye ngaha, sibyo? None iki gihugu nacyo tugikunde, kuko byose tubikorera ngaha muri ino si. Ubutumwa tubuvugira muri kino gihugu, ugusenga ni muri kino gihugu. Ariko muri uko gukunda igihugu nifuje ko novuga kino kintu cy'urukundo rwogwira mu Barundi, tugakundana nk'abarundi. Kuko gukunda igihugu ntiwovuga ngo urakunda igihugu udakunda umurundi mwene wanyu. Turifuza ko abarundi hoba gukundana, ukanezerererwa umurundi mugenzawe. Kanatsinda gukunda cyangwa urukundo ni muri amabwirizwa makuru Yesu yatubwira. N'amabwirizwa abiri amakuru ni ugukunda Imana ariko no gukunda mugenzawe nk'uko wikunda. Rero numva duhamagarira abarundi turiko twibuka uyo muvyeyi, usubire kandi tunagure urukundo mu Barundi. Nagirize ndabahamagarira kubandanya twikingira ikiza ca corona ko kirahari, ariko turashima leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyir'icyubahiro General Major wese ndayishimiye ko bashizeho ibintu byose byotuma umurundi aticwa na kiza kiza. Twipimishe kenshi kabaho, nturindire ko usinzikara, nturindire yuko ijya ngwari gusinzikaza itobore amahaha yawe, hanyuma ucuza ukamubwiriza kumubwiriza asengera. Akunze kubwira ubwoko bw'Imana, hari indwara twebwe dusengera nk'abakozi b'Imana zirahari, kandi n'izindi bigusaba kugenda kwa muganga. Luka yari umuganga, handitse ubutumwa bwiza, yari umuganga. Kandi mwibuke no mu gihe cya Yesu hariho abasigaye baravurwa, sibyo? None ugira bose Yesu yagiye abakiriza, oya, abaza kuri we barakira, kandi n'abandi bagenda ku baganga. Ubwoko bw'Imana ntiturinde gusinzikara. Amahaha amaze gufatwa nta pièce de rechange ku mahaha ibaho, ihari imaze gufatwa ubugiye. Tugende kwa muganga, ubwoko bw'Imana, twikingire, dukarabe kenshi, sibyo? None twipimishe, urabe ingene amagara yawe ameze, hanyuma ufate imiti, uruhuke, ucukira. Izo ni indirimbo zatanguje amasengesho y'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Gitega kwigenekerezo rya ndwi ruheshi, aho igihugu bwaca gitunganya ibirori byo kwibuka no kuganduka ku mboneza kizigenza yaranzwe no gukunda igihugu umuhisi Petero Nkurunziza.
Iruhande y'abagumyabanga bo mu ntara ya Gitega, aya masengesho yitabwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera n'ivyegera vyiwe hamwe n'abagumyabanga bavuka mu ntara ya Gitega barangurira imirimo ya misi yose mu zindi ntara. Ayo masengesho akaba yaranzwe ahanini no gushingira intahe umuhisi Petero Nkurunziza ku rukundo n'ibikorwa vyiza yakoreye Uburundi n'abarundi. Mu ntahe yashinze, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yashikirije kuri bimwe mu vyaranze umuhisi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, aho yavuze ko yarangwa n'urukundo, atibagira uwamukoreye ineza, ko kandi ko amwibukira ku ciyumviro co gukora dusenga dukora, hamwe nuko yakunda umugambwe CNDD-FDD. Sogokuru jewe twamenanye guhera 1993 murazi twese vyabaye 1993 yarakira umusore yari bwarongore yagize umufiyanse mugabo ntibwari bwagire mariage bishe Nyenicubahiro na David yaba mu gisagara jewe ubundi mvuka muri rya misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura niho mvuka. Rero muri kujya kwezi kw'icumi ni ndongozi nyinshi zahungiye muri iyo mitumba, nawe yarimwo. Hama rero benshi twarabakiriye muhira iwacu batari bake, ariko nagenda babwire muri abo benshi twakiriye hari n'abatacibuka yuko baciye no muhira. Nkurunziza Petero wenyene sogokuru wacu niwe atigeze yibagira ko twamuhaye indaro muhira ku 1993. Hari n'amazina yashobora kumbaza jewe ntazi mugabo akamenye ngo mbega ngo nakarakomeye kiyumvira ukabanza kurondeza uyo naka ngo uramubona ngo hajya hepfo ngo hajya mu. Rero icyo kintu narakimubonyemwo umutima wo kutibagira umuntu yakugiriye iciza. Numva kiri mu bintu namwizeko kandi naje numva nzogendera ko kuzirikana ni kimwe, kwibuka ni kimwe, mugabo mbega ivyo yakoze turabigendera. Mu vyo by'ukuri numva yanyigishije kandi namubonye ko ni ikintu ko kutibagira umuntu yakugiriye iciza. Hari nawe yarantuma muzabubanza akambara ngo uragenda ngo muvugana na naka ngo hariho ngo mutamakazi ngo twigeze kuba ngo iwawe, ukiyumvira urwo rukundo rwo kwibuka abantu bakwakiriye ukabura. Tubiragira kandi nshimire Nyenicubahiro Samuragwa dufise kuko nawe nyene umutima naramubonyemo, nawe nyene twarakoranye igihe kitari gito. Uyu mutima narabonye kandi ufise wo kutibagira umuntu yagukoreye iciza, ntitwibagire umuntu yadukoreye iciza. Burya hari umuntu aguserukako ugira ushikeyo, mbere uyu muntu akakurutira umuntu yogukorera iciza uri mu mahoro. Uyu mutima rero narawubonye kwa sogokuru wacu.